ariko
kandi hari n'aho ubona ko aremerewe, kandi hari n'aho ubona ko ananiwe ubonye ingene biriko biragenda. Ngaruke gatoya rero kuri Yohana Umubatizi, Yesu yamuvuze ko ata muntu n'umwe yari ameze nkawe. Dusomye muri aryo majambo, dusome hajya nyene ture hajya nyene duhere ku murongo wa mbere. Yesu arangije gutuma abigishwa biwe 12 avayo aja kwigisha abantu no kuvuga ivy'Imana mu bisagara vyabo. Yohana Umubatizi atuma kuri Yesu, mubire ingene yashoboye kuzazanirwa. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ivyo Kristo akora, atuma abigishwa biwe kumubaza ati, mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitege uwundi? Yesu arabishura ati, nimugende mubarire Yohana ivyo mwumva n'ivyo mubona. Impumyi ziragirane zirahumuka, abacumbagira bagirane bagenda neza, abanyabwibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro babwirwa ubutumwa bwiza. 6, kandi hahirwa uwo ivyanje bitazotsitaza. Muri abo yariko arabwira, bibonekana neza ko Yohana yari ahantu ho kuzazanirwa kubera ibohero. Ibohero yariko ari aha hantu koko, urumva ko yabaye ahantu hazazanirwa uwo yashingiye intahe, uwo yavuze abantu bakamwumva, uwo yavuze asemerera muri bwa bugaragwa, uwo yavuze imbere y'uko ashika, uwo yashingiye intahe. Niko naza mwango, birashoboka koko Kristo waramuvuze, birashoboka koko Kristo aramushingiye intahe zino munsi, ariko kubwo uremerewe, kubw'amageragezwa, kubw'indwara, kubw'amarushwa, ukazazanirwaho mubaza ngo uri wa wundi canke twitege uwundi. Yesu rero akiraha ababwira ati, acaraba ngo genda mumubwire, impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, mumubwire muriko murabona. Ni ukuvuga ngo muri iki gitondo biracakunda ko impumyi zihumuka. Muri iki gitondo kandi biracashoboka ko ibipfamatwi vyumva. Yesu nashimwe. Muri iki gitondo ariko arakubwira ngo mwese abananiwe n'abaremerewe, ugunaniwe ugurushe Kristo ari ngaho, biracashoboka kutabarwa. Yesu nahabwe icyubahiro. Arazazaniwe, ariko acarabwira ababishwa ati, genda mubwire rero, hahirwa